ngaha anya izi bombardement zakuzwe na Sukhoi. Byagenze gute mwizi bombardement amakuru mfise baravuga ko muri Minembwe hariho mu majoro yari charge n'ama operation yose y'u Rwanda. Mu majoro yitwa Bibangwa watwigwaneho. Uyu niwe yari charge ni operation zose zikorwa na twigwaneho ziriko zirakogwa na M23 ziriko zirakogwa na RDF. Ariko rest in peace kubera ko bino bitero ntiyashoboye kugira kubicika. Umugabo Bibangwa twigwaneho. Uyu yapfuye apfana n'abandi ba M23 benshi cyane twigwana benshi cyane kuko birumvikana neza ko ushobora kubura mu majoro ngo uhitanwe n'ibitero nk'ibi wowe bireko kugira uhitana abandi basirikare abagucunze abandi batoya bateza kuba bapfa. Igitigiri cy'abapfuye sindakimenya neza ariko tuzi ko ari benshi bikurikira ndashobora gutanga ibiharuro by'abantu basize ubuzima hano hantu. Uzi ikintu cyaciye gikurikira hano hantu inyuma y'amabombardement utirutse yatungwa batunzwe nayo ego bavuga ko birukiye mu misozi ya Kitabi. Abantu bari Minembwe barazi no misozi ahantu yuko mu musozi wa Kitabi bagenda ahantu bitwa Irundu Centre. Mugabo rero malheureusement aba bose baciye Kitabi bagenda Irundu Centre nta numwe yashoboye kugira kurokoka Sukhoi nayo yabakubise. Ariko amatwi nsumira yuko hari abasirikare ubu bazitaye bariko bagenda nk'abakozi b'Imana. Bamwe babaye abasivile utabaye umusivile aba umupasteri. Guys, mumeze neza Soneri Carlene Alou comme d'habitude mufiseri kwamenye musumeno maso yinyana. So guys, ndongeye kandi kubaramutsa nongera ngigwa ko nakira umusesanguzi wacu dusanzwe tumenyereye nka John Mabu. Welcome. Ego. Mumeze neza? Je meze neza, sinzi ko nameze neza. Nanje meze neza cyane. Nibaze ko nabadukurikirana bameze neza. Meze neza turi kwa Mungu. Tubipfuriza wa Mungu mwiza. Ego. Tubipfuriza Imana mwiza. Neza cyane. Tukuba Kristo. Abamizirima bobo ngira ntibari. Abizima ni vendredi. Nizere ko abadukurikira bari mu mpingo y'isi yose tuhafise abakunzi. Nibaze ko ibintu ari sawa. Hamani kwa kundi nyene. Twe turabasaba dukorera sabone na subscribe ubundi ukaba wihereje kubera ko umuntu mu buzima agira kugira umuntu afise abantu bafise n'amafaranga. Rero natwe tumaze kugira abantu ngaha ku rubuga nta mpamvu yuko tuba dufise amafaranga. Neza cyane. Amafaranga turafise kabisa. Bandanye basupporting. Reka rero twongere tubabwira ati welcome bandanye mugira iki? Badusupportinga. Ikiganiro wagikunze hari abantu badahora batahura support basha umuntu atanga support bivanye no kwangana ko umuntu atanga icafise. Niko ndakunda kuvuga banze nyumvirize. Umuntu atanga support bivanye no kwangana. Bivanye n'icafise. Hariho support mu ntererano mu biganiro tuba turakora ukagira support mu ntererano n'ivyo natwe twokora. Na support y'ibintu tuba dukeneye. Hariho abakunda kutubaza ati mukeneye uduki tukababwira bakagerageza no kuri bakatuba hafi kandi turabibashimira. Nongere rero mvuga ati welcome kabisa. Umeze neza? Ni sawa cyane ibintu ni sawa gusa rero ndiko ndaribwa n'amakuru ndiko ndaribwa sinzi impamvu. Reka tuje mu kiganiro yezi kugira abantu hamwe batwishuza hamwe ntariko ndabaha ibyo bantumye cyangwa ibyo badutumye. Bitanyohera cyane birumvikana. Turamara amajoro n'amajoro tuko turategura ibyo twobakorera. So ibintu biko birabera mu karere. John Mabu, reka tuje aho hakurya muri Kongo gatoyi. Ebana muri Minembwe ibintu vyakomeye.
muri bino bintu byakomeye gose kuko tuko turaraba twumviriza amajoro bariko barapfa ibintu byabaye abantu baraheze kabisa. Mbega ico kintu kivuga kwiki? Mbo jewe muri Minembwe uyu mwanya tuvugana ico bita force aérienne izi drone za Sukhoi izi drone yimba Tshisekedi zikuye hehe uno munsi Sukhoi yazindutse irakora ico bita bombardement urumva yego yazindutse akora ico bita bombardement aho bavuga neza ko hapfuye aba M23 benshi hapfuye batwigwaniho benshi hapfuye ba RDF benshi urumva yego ngaha anya izi bombardement zakozwe na Sukhoi byagenze gute mwizi bombardement amakuru mfise baravuga ko muri Minembwe hariho mu majoro yari charge n'ama operation yose y'u Rwanda mu majoro yitwa Bibangwa watwigwane uyu niwe yari charge ni operation zose zikorwa na twigwaneho ziriko zirakorwa na M23 ziriko zirakorwa na RDF ariko rest in peace kubera ko bino bitero ntiyashoboye kugira kubicika umugabo Bibangwa watwigwane uyu yapfuye apfana n'abandi ba M23 benshi cyane twigwane benshi cyane kuko birumvikana neza ko ushobora kubura mu majoro ngo uhitanwe n'ibitero nk'ibi wowe bireko kugira uhitana abandi basirikare abagucunze abandi batoye bateza kuba bapfa igitigiri cy'abapfuye sindakimenya neza ariko tuzi ko ari benshi bikurikira ndashobora gutanga ibiharuro by'abantu basize ubuzima hano hantu uzi ikintu cyaciye gikurikira hano hantu inyuma y'amabombardement utirutse yatungwa batunzwe nayo ego bavuga ko birukiye mu misozi ya Kitabi abantu bari Minembwe barazi no misozi ahantu birukiye mu musozi wa Kitabi bagenda ahantu bitwa Irundu centre mugabo rero malheureusement aba bose baciye Kitabi bagenda Irundu centre nta numwe yashoboye kugira kurokoka Sukhoi nayo yabakubise kuko baba abantu bafise ama GPS zino ndege no kuvuga zira detector waruzi ko izi ntuzenya ku makuru na ronse na tohori zirafise GPS zikorana n'amaraso cyangwa urumva barashobora gufata nk'inimero yiwawe umva izi Sukhoi zikozwe ku buhinga buteye n'ubwoba urumva aho ashobora kuvuga ati inimero yiwe niyi bakaprograma kira kitu wo kumva indege ngo iyi niyo yarashe ntuzenya uyu mugabo ntuzenya Wiringoma nuko rero byabaye bikigenda ibintu rero bimeze gute muri Minembwe hari abantu baba bifuza ati none ko mugwa mutubwira Minembwe bimeze gute Minembwe deja tombe kuko uyu mwanya nkoze kino kiganiro abahungu ba Tshisekedi FARDC Wazalendo na FDNB bariko begereza Minembwe centre kuko bariko baravuga kuri axe ya centre ya Minembwe ariho hariko haraba ibitero urumva birumvikana neza ngaha muri centre barikomeje kugeza naho baba bafiseho ama position atandukanye ariko amakuru mfise ama position sase ari Minembwe centre yaba ba M23 iyi coalition M23 bose bahejeje kugira kuzibombarda nabo nyene bakoresheje amasukoni neza cyane kurumva bino bintu rero no kuvuga ko uyu mwanya itangazo ntirirasohoka mu kiganiro nakoze cyo navuze nti itangazo umwanya n'umwanya rashobora kuja hanze ariko mu rugamba abantu bazo babimenya mu rugamba ntizihuta mu rugamba ushobora kuza habamwo amayeri y'intambara ushobora kubivuga ngaha anya ibi 23 nayo ikazana aba bagabo kubera ko nabo ikazana aba bazungu ikazana aba bafaransa bakagira repli kidogo mugabo umwana akubwiye nuko ama position yose ya 23 yamaze kugira kubitwa Minembwe centre hari na dundi dufoto nagenda bona twawazalendo kuko wazalendo urabazi bajya kudufoto kabisa nibatangwa bifoto rijahari neza cyane
so ariko rero John Mabo twumvise bakubiswe bageseye ariko amatwi nsumira yuko hari abasirikare ubu bazitaye bariko bagenda nk'abakozi b'Imana bamwe babaye abasivile yego utabaye umusivile aba umupasiteri ubu babaye abakozi b'Imana bagenda umva umusirikare ubu atabaye umusivile ubu yacitse umukozi w'Imana ati bimeze gute abantu turiko turabwira bino bintu ntibazi urusasu ruri hariya mu misozi ya Minembwe aruka je nakubwiye ati Tshisekedi yarikomeje kugeza naho azana n'igisirikare giteye n'ubwo afise abasirikare n'umubu mwijoro bo urasa nabona bibabwiye n'umubu mwijoro bo urasa je te dis franchement ego bano hantu hariko urazi ko abafaransa bari baje byari mu kiganiro nakoze bavuga ko u Rwanda rwazanye data force yabo yose n'abafaransa bakaza harimo abapilota abajije gupilota amadrone abagirante none urazi ko bananiwe Tshisekedi yikomeje ku rwego rwose aba bantu bose biwe ngaba muri Rezibo hariho abakora abajijwe abatekinisiye dogere abajijwe pilota amadrone abanyene muri Rezibo abanyene abo bagabo urumva afise abasirikare bateye n'ubwoba rero imigwanire kirabera hariya hantu ndakubwije ukuri my friend ndakubwije ukuri atari cyo tuko turabivuga abantu bakora ariko umuntu yo kubwira abatwigwana cyo mu Ventura cyangwa umunyarwanda yokubwira nti urusoro kurabera hariya rurindwa umubu rurakaze cyane ego ikisi cya gisirikare cya kera bapfa kwikorera ayo bashatse yose ubu carahindutse ubu ni gishaje carahindutse ariko harapfa umuntu hariya gusa rero abantu ariko barafika ibabaje n'abantu batabafise amaformation akwiye n'abantu bataba bafise amaformation akwiye n'abantu bataba bagize ntibarashoboye guhabwa imyitozo ya gisirikare ikwiye none gasha ni gute umuntu ariko araforma ngaho irumangabo ariko arahabwira inyigisho za gisirikare ya Ventura ngaho irumangabo ubu irumangabo barahataye barahamenye ubu babajana mu misozi yego umva bakagenda mu gasozi iyumvira abantu uyu mwanya mu gutanga inyigisho za gisirikare baje mu misozi kubera aha irumangabo hari Masisi barahashoboye kuhabombarda aha niho na Ntuzenya Sultani Makenga girane yaba ariko barashoboye kuhabombarda no kuvuga ikirero ni gute umbwira abapeti nk'aba murababonye ni gute wambwira abapeti nk'aba ko buja kugwana n'abantu bakoze formation za Amerika za Belgique za ntigikunda kubera ko ibi ni ibintu nico gituma bahindutse abapasiteri bavuga ati kandi rero hari abanyamurenge baritanguye kuburira bano bandi bagenzi babo mu maudio amaze imisa cyana ko ati bahungu ni mute hasi bino bintu barababeshe ubunya Tshisekedi sumwe wakeye ofete Kagame kije mu ibi bintu n'abantu bose yashutse urumva aba ba Colonel Nanga yabizeza neza ko ategereza kuba pouvoir urumva ategereza kuba kuri Goma kabashikana Kinshasa mu misi ngaha abantu bibuka ino ntambara kuva ziramaze umwaka urenga abantu bikuno mwamba zino ntambara mu kwezi kwa mbere u Rwanda rwavuga iki wavuga nti mu misi 2 dans 48 tuzoba tugeze muri Uvira siko bavuga yego uravyibuka mu masaha igihe bafata mu Kavuna Goma ubundi abantu bavuga ati ibyo Kagame avuga kabisa nibyo mu misi 2 bazobageze ko twabona ukuntu umuvuduko bazananye wari woroshe yarababeshe gose uyu mwana tuvugana kugiye ko na Museveni yatanguye kugabanya kariro iki gisigare ciwe ca DF kirimo iki kirobere kibagwa ko cavuye muri Uganda bashinyeri kirakomerewe riganuze Museveni nawe arafise kirobere hariya urumva yego rero Museveni na Kagame mu mwanya barako barabana yingwe iki kibazo cyo muri Kongo carakomereye Kagame ikibazo cyo muri Kongo Kagame nticagenze nkuko we yabyifuza uko yabizi gasiko yabisanze caramaze kumucanga kino kibazo caramaze kuba ikibazo gikomeye cyane cyane gose mbega John Mabo uri kuraraba ubu gushikisa
ivyo Kagame yabemereye ubufasha iki kugira ngo bashikane aho yababwiye ubona yuko exactement ibintu bizogenda neza nkuko yabibabwiye? Okay, reka manze mpere icambere kubufasha Kagame ariko aragenda aronka buza gushikira u Rwanda ngaha muri Minembwe. None ibintu bimeze gute? So no kuvuga iki rero, muri Minembwe ubufasha bwose bwaratanzwe, ariko ubufasha bwose bwaburijwe. Muri Minembwe twaratanze amakuru avuga ko abafaransa babijemo mu intambara bayijemo. Ego. Kura ntaho. Ariko kuza mu intambara nta na kimwe bigeze bahindura kuko bariko bakubitwa agasakisaki, bariko bakubitwa nabi. Umuntu wenyene yagiriye nabi Kagame ndamukubwiye. Ni umuntu yamufatiye ibihano. Ego. Ni umuntu hashize amayeri hanze. N'umuntu yanse kumuha amahera kuko bweze isaha tubwishanye ukuri kirobere cya M23 kariko kiraronka financement nkuko byahora. Zino ntambara twaba twabivuze zagwanwa n'amafaranga. Ego. Sikuvuga ngo Kagame yarakomeye cyangwa ngo arakomeye, zagwanwa n'amafaranga. Yari amafaranga mu Busanzwe. Uyu ibaze cyari umuntu ntinkora mbwa ati twebwe twarashobora gufata umu M23 kuri tele tukamusangamo amadolari 300 y'abanyamerika mu mufuko. Ayo mahera yava hehe? Urumva bari bashizemo amafaranga menshi bitandukanye n'ubu. Kandi rero bavuga ngo ubunya winjiye muri M23 kwasohoka n'ikibazo twaturapfa canke akizwa n'Imana. Ego. Mugabe cyo kubwira coco nuko nta bufasha na bumwe Kagame yaronse uriko burakora. Wambajira ati ubufasha yemereye bano bantu. Ubwa mbere abantu ndabibutse ko uyu Kagame yabanje yikora kuri Rurankunda. Rurankunda barafunga. Anafunga igare. Rurankunda yarakoreshejwe mu ntambara zageze raba muri Kongo kandi Rurankunda no mu Kongomani. Ariko barafunga igare. Rurankunda amakuru haravuga ko Rurankunda bamwikoze ko yonge kumikora ko Kagame. Sivyo? Ariko byakunda niyo mpamvu yaciye yikora kuri uyu muzenya Colonel Nanga. Kandi Colonel Nanga aba bazarasubirirwa abantu bose batwigwaneho bande. C'était prévu ko igihugu bagafata cyakongo kabisa kuko nta nahamwe Kagame yigeza feringa. Kuva za Narcisse yinjira muri Kongo neza cyane yarahafata mu nyuma kaharikura. Rero se yambere zibukavuna goma badufasha yarahafata hanyuma kaharikura. Niko biri rero ubufashe yabemereye ntibukunda, baramaze gutsindwa, barabeshwe mu Busanzwe ko ahubwo bano bantu Kagame ashobora kubatanga igitabo umwanya wari wose kuko ibintu byamukomeranye kuko umwanya ntafise aho bazobajana, ntafise aho bazobashira kabisa Kagame. Oya abaya swatch bazovira muri Kongo. Niyo tuza gupfira, niyo bazopfira mu Busanzwe, niyo bazorangirira. Reka Kagame yo batwaye mu Buganda aru igikunda azobatwara mu Burundi, azobatwara Tanzania. Burundi nicoko nuko jerima andi makuru hari nuko ubunya batanguye kuza baratwara amahera yose yabo bafise bagenda kuyahamba iyo hanze. Unane muganda aziko sentare se irahi harabarindiriye. Ni kuvuga hanya ikintu gisigaye tugomba tubone show y'abafungwa. Tugomba tubone show y'abitwa Kagame himukira ko Kagame ntashobora kwica izina giwe kubera bano bagabo. Hazobera imina muganda ubwo yobera imina byaramaze guhara. Yego. Kubera ko isose yaramaze kugenda hehe, yaramaze kugwamo intunze bavuga ngo isose yaguye mu amameza. Isose yaguye mu sinzi ngene babucumuka. Nande sinzi kuno babivuga. Byaramaze guhara. So nuko kabisa ya. Yo. Nuko. So reka ndagushimire cyane John Mabo. Reka dushimira abantu bose ko dukurikirana bataragira subscribe cyangwa subscribe niwe bikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Thank you so much.